Iyi ni radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi radiyo ijwi ry'Amerika ivugira ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda turi kuri FM 104.3, kuri internet ni kuri wa3.radio.com. Mwiriwe neza nshuti muduteze amatwi, ni Eugenia Mukankuso ngiye kubasuhuza. Nanone mbaye ikaze mu makuru yacu. Abarundi baba mu nkambi z'impunzi za Nduta na Nyarugusu muri Tanzania basanga leta y'u Burundi ikwiye gukemura ibibazo byatumye bahunga. Abantu bariko baratubwira ngo duhunguke, nibaza ko bobanza bagatunganya ivy'igihugu bakaraba ikintu catumye abantu bahunga n'igiki. Cambere nk'intwaro y'u Burundi yokora yo kwiyegereza umuntu ahungutse hanyuma ikamufata nk'umuvukanyi. Abo ni bamwe mu mpunzi z'abarundi muri Tanzania. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, mama 23 iravuga ko yiteguye kuva aho yafashe muri aya mezi abiri ashize. Urubanza rw'umunyarwanda Kabuga Feliciani rwarakomeje uyu munsi irahe mu Buholandi. Mu Budage polisi yataye muri yombi abantu 25 ivuga ko bari mu mugambi wo guhirika ubutegetsi. Aya makuru hamwe n'ayandi twabateguriye ni mu kanya gato ku buryo burambuye. Tugiye gukomereza ku makuru havugwa hirya no hino ku isi. Mu Budage polisi yataye muri yombi abantu 25 ivuga ko bari mu mugambi wo guhirika ubutegetsi bakoresheje intwaro. Oriane Tangishaka harakomeza kuri iyi nkuru. Bashatse gutembagaza ubutegetsi bari mu mugwi wiyita umuhari Rick w'abene gihugu. Abategetsi bavuga ko hamaze gufatwa abantu 25. Abashikirizwa manza ba leta bamenyesha ko abajejwe umutekano bashika ku 300 basatse ibibanza 130 mu ntara 11 kuri 16 z'igihugu. Bamwe mu banywanyi b'uyo muhari ntibemera ibwirizwa shingiro rihari ryashizweho inyuma y'intambara ya kabiri y'isi. Abo nabo bamaze igihe bateye akamo gasaba gutembagaza ubutegetsi. Umushikiranganje ajejwe ubutungane Marco Bashman yavuze ko ivyo bisa n'ibikorwa by'iterabwoba. Yongeye avuga ko abo bantu bashobora kuba bariko bitegura kugira ibitero ku nzego za leta. Umuyobozi mukuru ajejwe umutekano yavuze ko abo bantu bateguye uwo mugambi bisunga ivyumviro bitagira ishingiro kandi bihagaze ku binyoma. Abashikirizwa manza bavuga ko 20 muri bo ari abadagi bakekwa kuba ari abanywanyi b'uwo muhari w'iterabwoba. Abandi bantu barimo Umurusiya yafashwe akeka kuba ari mu bafasha uwo muhari. Abandi bantu 27 bariko baragirwa ko amatohoza. Nyuma ya Sudani y'Epfo y'Ubudage tujye noneho muri Sudani y'Epfo aho ishyaka SPLM riri ku butegetsi ryahisemo Perezida Salva Kiir kugira ngo azarihagarare mu matora y'umukuru w'igihugu ateganijwe muri 2024. Oriane Tangishaka nanone atubwira ibindi kuri iyi nkuru. Ayo matora yigijwe inyuma akatari gake, ubu akaba ategekanijwe kuba mu mwaka wa 2024. Salva Kiir yabaye umukuru w'igihugu kuva ico gihugu kironse ukwikukira mu mwaka wa 2011. Kuva ico gihe Sudani y'Epfo yararanzwe n'intambara hagati y'abanyagihugu yamaze imyaka 5 ihabikurikirwa n'ibiganiro by'amahoro byafashe igihe kirekire. Byahavuye bivamwo ipfundikwa ry'amasezerano y'amahoro mu mwaka wa 2018. Ejo ku munsi wa kabiri mu nama y'umugambwe wa Sudan People's Liberation Movement, Salva Kiir yarashimiye itorwa ryiwe yemera kuzoserukira umugambwe wiwe mu matora azoba muri 2024. Nta wundi munyepolitike aratangaza ko azokwitoza muri ayo matora. Yamara Riek Machar yahoze ari kumwe na Salva Kiir mu mugambwe bagahava baracanamwo akaja mu mugwi urwanya ubutegetsi bwa Kiir afise umugambi wo kuzokwiyamamaza. Machar ubu asanzwe ari cegera c'umukuru w'igihugu. Tujye noneho muri Nigeria aho polisi irimo guhiga umuntu witwaje imbunda wishe abapolisi 4 n'abaturage 2. Inkuru nayo mugezwaho na Oriane Tangishaka. Abo bantu biciwe ku isoko riri hafi y'umupaka na Niger.
umuvugizi w'igipolisi k'akarere ka Sokoto Sanusi Abubakar ejo ku munsi wa kabiri yavuze ko umuntu yari ku ipikipiki yatanguye kurasa ku mugwi w'abapolisi bariko bacungira umutekano hafi y'isoko riri mu kigwati ca Yar Bulutu. Ico gitero cyahitanye abapolisi 4 hamwe n'abadandaji 2. Kuri uno munsi wa gatatu umuvugizi w'igipolisi Abubakar yabwiye ijwi rya Amerika ko bari mu nzira bagana muri ako gace bagiye gutangura amatohoza. Yabwiye itororokanizo ry'amakuru y'abafaransa AFP ko ico gitero gishobora kuba ari ico kwihora ku basuma bishwe mu ndwi iheze n'igipolisi mu gacimbiri kari hafi yaho. Abo basuma bishwe bariko batera abanyagihugu. Igihugu ca Nigeria kimaze igihe gihanzwe n'ibitero by'abagizi ba nabi bakoresha inkoho mu nyuma bagaca basaba amafaranga y'ingwati. Abategetsi basa n'abarengewe mu bikorwa barimwo byo kurwanya iyo migwi iri muri ako karere k'uburaruko bushira uburengero bw'igihugu. Arakoze mugenzi wacu Oriane Tangishaka ayo yaramwe makuru avugwa hirya no hino ku isi. Ni kuri radio yanyu ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Mwakurikira kandi ibiganiro byacu kuri internet kuri wa3 radio yacu voa.com no kuri YouTube na Facebook voa radio yacu. Ibiganiro bya radio yanyu bigikomereza mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mama 23 iravuga ko yiteguye kuva aho yafashe muri amezi abirashize no gusubira mu birindiro byayo bya mbere. Ni inkuru ya Alia Sankadarius umunyamakuru w'ijwi rya Amerika igoma. Benshi mu mpunzi zitandukanye ijwi rya Amerika ryavugishije berekanye ko babishimiye, bakaba basaba ko rishirwa mu bikorwa mu buryo butatinze zigatahuka no gukomeza imyuga yazo. Aba ni Bora Uzima ukora mu itangazamakuru na Krista Rukundo w'umwarimu, bombi bahungiye igoma bari bahamaze amezi agera kuri 2. Rwamba ikizere cyane mu buryo kubera abarebere ndabwo bari kimenga abasirikare bo mu mugi ngoraga n'abarebere muri kuba ariko abasirikare ba leta ndabwo barinya kubera wizi nibo ashagara nabi wakura abakuru be bakagusaidia. Twebwe twishimiye ikiganiro cya Nairobi kubera babonye ko byarangiye neza mu kugamba n'ikishimo kubona kuva ejo aba M23 bagambye ngo bazabaho bafashe hose muri Rukuru n'igice kimwe cy'amasisi twebwe abajene b'Rukuru n'ibyishimo bikaba biduhaye icyizere ko amahoro azaga muri Kongo. Laurent Mugiraneza akomoka Rucuru afite icyizere kinini ku myanzuro yafashwe i Nairobi n'icyemezo cy'abarwanyi ba M23. Avuga ko imitwe yose y'inyeshamba yafashe umugambi umwe, ibyo bishobora guca M23 intege kuko nta nyungu iri gukomeze kugira mu kurwanya yonyine guverinoma. Yifuza ko ibyo M23 yatangaje bitaba bisigara ku gipapuro gusa. M23 kuza kuvuga ko igiye kuva aho yari mu birindiro yaririmo ahantu mu burere yafashe ndaru guturukana na iri atangazo ry'u Nairobi ahubwo n'ukubera secrétaire d'État américain haja na Biden wowe nyine ujya ikizere cyacu nuko Amerika ari yibahagarariye yatubwira neza yuko ibi bintu bishize bitazagaruka, niho twagira ikizere. Ariko ikizere kuri M23 n'amagambo yayo yavuzwe ibyo ndacizere bizanye ku banyarucuru. Ku rundi ruhande abatakaje ababo muri ubu bwicanyi bwabaye ikishisha mu cyumweru gishize barasaba ko guverinoma abafatanya bikorwa n'abahagarariye uyu mutwe wa M23 ko bakwicara bagasuzuma uko ubutabera bwakubahirizwa. Otobahizi ahagarariye groupement Busanza. Hari ibibazo twari dufite ariko twashatse ko twabikemura tutarwanye. Tuzi uko dufite umwanzi umwe kandi n'udashaka ko igihugu gitera imbere. Reba nk'ukuntu bagiye gutwika igikare cy'abandande bita ikihanda aho ikiwanja. Ntabwo twabyemera kuko hari ukwica umuco wawo. Ushira intwaro hasi ni byiza ariko guhana ubugizi bwa nabi nta karusho.
Bwana David Salen umwarimu wigisha muri za kaminuza hano mu ntara ya Kivu ya ruguru. Kubwe niba M23 izi yuko ari umutwe urwanira imibereho myiza y'abanyekongo gusa wafashe igisubizo cyiza kuko nta wundi ushobora kuzana amahoro muri iki gihugu atari ba nyiraco. Nta bushuti buri muri politiki, ni inyungu bashyira imbere. Tugomba mbere yo kubyemera kureba n'ikibazo cy'ubutabera mu rwego rwacu mbere yo kujya mu nzego mpuzamahanga. Tugomba guhana ubugizi bwa nabi mu buryo bwose tudashyizemo ikibazo cy'imvanguramoko. Kuba hamwe ko M23 ibisaba ni ugushyira hasi n'ibindi bidateza igihugu imbere. Imigwano hagati ya M23 n'ingabo za leta imaze amezi agera kuri 2 yatumye abantu barenga 200,000 bava iwabo bagana Goma muri teritwari ya Nyiragongo n'ahandi mu ntara mu buryo bwo kubahiriza ijambo ryazo uko iryo tangazo rivuga. Muri iki kigoroba cyo kuwa gatatu tariki 7 hari amamodoka menshi arimo ibicuruzwa amaze kurekurwa na M23 aturukira mu duce dutandukanye twa Rucuru aza Igoma. Ali Asanka Darius, Ijwi rya Amerika, Igoma. Asanka Darius, tundagushimiye kuri iyi nkuru. Kuri wa gatatu urwego rwasigariyeho kurangiza imanza zasizwe n'inkiko mpuzamahanga rwasubukuye urubanza rwa Kabuga Felician nirahe mu Buholandi. Temitoke Mutijima yakurikiranye iburanisha aratugezaho ibindi kuri iyi nkuru. Uyu mutangabuhamya wahawe izina rya Kabu 046 mu rwego rwo kumurindira umutekano ni ubwa mbere yari yumviswe muri uru rubanza rwa Kabuga. Kimwe n'abamaze iminsi batanga ubuhamya bwabo, Kabu 046 nawe yatangiye ubuhamya bwe Arusha muri Tanzania, ahuzwa n'inteko iburanisha iriraye mu Buholandi hifashishijwe ikoranabuhanga rya video conference. Ijwi rye ryari ryahinduwe ndetse n'amashusho yahishe. Kabu 046 ni umugororwa wakatiwe gufunga imyaka 30 n'inkiko gacaca nyuma yo guhamwa n'ibyaha bya jenoside igihe anasigaje imyaka 4 ngo asoze. Mu ncamake y'ubuhamya bwe bwanditse yasomwe n'umushinjacyaha, Kabu 046 yemeza ko kuva mu 1992 kuzamura yari mu bagize umutwe w'interahamwe zo ku Kimironko zitorezaga mu mbuga y'urugo rwa Kabuga rwo ku Kimironko mu mujyi wa Kigali. Uyu mutangabuhamya avuga ko itsinda ryabo ryari rizwi nk'interahamwe za Kabuga. Uwari ukuriye uwo mutwe w'interahamwe witwa Haje Abakiga wakomokaga Ibyumba akavuga ko ari we wawumwinjijemo kuko yari inshuti ye. Muri iyo ncamake Kabu 046 avugamo ko yaba Haje Abakiga ndetse na Sehene wari umwungirije mu buyobozi bw'interahamwe zo ku Kimironko bose bahabwaga amabwiriza na Kabuga Felician ubwe. Ayo mabwiriza nabo niyo batangaga kuri izo nterahamwe za Kabuga. Zigendeye kuri ayo mabwiriza, umutangabuhamya Kabu 046 yemeza ko interahamwe zo ku Kimironko zatangiye kwibasira no gutoteza abatutsi na mbere y'uko jenoside itangira. Muri inyandiko y'ubuhamya bwe, Kabu 046 agereranya ko interahamwe za Kabuga zaba zarishe 80% by'abatutsi bose biciwe ku Kimironko. Uyu mutwe w'interahamwe zo ku Kimironko yarimo umutangabuhamya yabwiye urukiko ko witorezaga mu mbuga y'urugo rwa Kabuga, aho ngo bahitorezaga imbyino zo kwifashisha muri mitingi, inama z'ishyaka MRND ryari ku butegetsi, ariko bakanahakorera imyitozo ngororamubiri ku rubyiruko. Umutangabuhamya yavuze ko iryo tsinda ryari rigizwe n'abantu babarirwa muri 50 bari mu ngeri z'imyaka inyuranye. Umunyamategeko Françoise Mate uwunganira Kabuga yabajije Kabu 046 niba muri uwo mutwe w'interahamwe harimo abo mu bwoko bw'abatutsi, asubiza ko mbere barimo bake bagera nko kuri 6, ariko nyuma baje kuvanwamo kuko batizerwaga hasigaramo umwe gusa. Uyu mutangabuhamya yavuze ko iyo Kabuga yazaga abayobozi b'uwo mutwe bahagarikaga imyitozo bakajya kuvugana nawe, ari naho avuga ko baherwaga amabwiriza nabo bagaruka bakaha izindi nterahamwe. Yavuze kandi ko Kabuga yagiye abasura aho bitorezaga mu bihe bitandukanye ndetse akabaha amafaranga mu rwego rwo kubashimira. Inshuro imwe uyu mutangabuhamya yemeza ko Kabuga bahaye amafaranga yari ahari, yabwiye urukiko ko bahawe 25,000 by'amafaranga y'u Rwanda. Andi yakavuga ko yatanzwe adahari, ariko hagarukiye yasanze bagenzi be banywa bishimye, baramubwira ngo naze basangire ku cyo Revier. Tugenekereje mu Kinyarwanda, umusaza izina bakundaga kwita Kabuga yabahaye. Akavuga ko icyo gihe uwari visi perezida w'uwo mutwe yamuhaye 5,000 byari bisigaye, amubwira ko andi bayakoresheje mu kugura ibinyobwa. Uretse ayo mafaranga kandi, umutangabuhamya yanavuze ko Kabuga afatanyije n'undi mugabo wari umudepite witwa Mushotsi babahaye impuzankano, furari n'ingofero ziri mu mabara y'ibirango by'ishyaka MRND ryari ku butegetsi. Ibyo akaba ari byo bitozanyaga aho kwa Kabuga. Kabu 046 kandi yabwiye urukiko ko uyu mutwe w'interahamwe za Kabuga ari wo watangije ubwicanyi ku Kimironko ku itariki ya 7 y'ukwa 4 mu 1994 jenoside igitangira.
uyu mutangabuhamya yavuze ko icyo gihe izo nterahamwe zazanye umututsi witwaga Jean Pierre Nzaramba zimuvanye iwe zikamwicira kuri bariyeri yari hafi yo kwa Kabuga. Umunyamategeko Françoise Mate yamubajije ukunyurana kuri hagati y'ubuhamya bukubiye mu nyandiko buvuga ko Jean Pierre Nzaramba yiciwe mu rugo rwa Kabuga n'ibyo abwira urukiko ko ari kuri bariyeri yo hafi yo kwa Kabuga. Uyu mutangabuhamya yasubije ko uwaticiwe mu rugo rwa Kabuga ari kuri bariyeri yari hafi yarwo. Kabu 04 kandi yabwiye urukiko ko imodoka ya Kabuga yo mu bwoko bwa Daihatsu ariyo yakoreshejwe mu gutwara interahamwe zagiye kwica abatutsi bari bahungiye ku ishuri rya Karama hagati mu kwezi kwa 4 1994. Aho umutangabuhamya yavuze ko izi nterahamwe zavanguye abahutu zikabashyira ukwabo hanyuma zikica abatutsi. Icyakora Hikarama yavuze ko w'icyo gitero atakigiyemo ahubwo ari murumuna we nawe wari interahamwe wariyo wamubwiye ibyahabereye. Iburanisha rya none ryasojwe ibibazo by'ubwunganizi bwa Kabuga kuri Kabu 04 bitarangiye. Umucamanza Ayane Bonomi avuga ko ibyo bisubukurwa kuri uyu wa 4. Urakoze cyane Temitoke Mutijima kuri iyi nkuru. Nshuti banywanye mugume hafi ya radio yanyu, ibiganiro byacu birakomeza mu kanya. Muri aka kanya rero ni cya gihe tubabwira ku kiganiro muri Isanga. Mumenyereye ikiganiro tubagezaho buri munsi, ni ikiganiro rero kiba saa 10 ku isaha y'i Kigali mu Rwanda n'i Bujumbura mu Burundi. Muri uyu mwanya ndi kumwe na mugenzi wanjye Frederic Nkundikije, nagira ngo atubwire muri uyu mwanya. Frederic, wiriwe neza? Mwiboneza Jenny, mu kiganiro muri Isanga rero ejo muzobashikiriza ikiganiro cerekeye cyane cyane inama nkuru izoba hagati ya Leta z'Ubumwe za Amerika n'ibihugu byo muri Afurika. Nk'uko rero bimaze gutangazwa, perezida wa Leta z'Ubumwe za Amerika Joe Biden aza kwakira abategetsi bo mu bihugu byo muri Afurika mu gisagara cya Washington DC, n'umurwa mukuru wa Amerika, kuva ku ndwi iza itariki 13 z'uku kwezi gushika 15 z'uku kwezi kwa 12. Kazoba akaryo rero ko gutsimbataza imigenderanire ya Amerika na Afurika. Mu kiganiro muri Isanga rero ceje ku munsi wa 4 twabatumiriye bamwe mu Barundi bakurikiranira hafi politike muri Afurika na Amerika kugira badufashe gutegera akamaro ntangere k'imigenderanire myiza hagati ya Amerika na Afrika ku bijanye n'ubutunzi, amahoro n'umutekano hamwe no gutsimbataza demokrasi hamwe n'ibindi. Abakunzi rero b'ikiganiro muri Isanga Jenny tawararitse ntibazatangwe baze ibibazo bashikize n'ivyumviro vyabo ejo ku munsi wa 4 cyane. Rwose urakoze, barararitswe rero, nizere ko babyumvise neza. Urakoze cyane Freddy. Nawe urakoze Jenny. Ni radiyo ijwi ry'Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nk'uko nababwiraga, ibiganiro byacu birakomeje. Umuryango mpuzamahanga urwanya ruswa n'akarengane Transparency International Rwanda urakebura Leta y'u Rwanda kugira ngo ifate ingamba zikarishye mu nzego zose ku kibazo cya ruswa. Mugenzi wacu Eric Bagirubusa yaduteguriye inkuru. Ufatiye ku bikubiye mu cyegeranyo cy'umuryango mpuzamahanga urwanya ruswa n'akarengane Transparency International Rwanda, bigaragara ko nyuma y'imyaka 10 ishize inzego zamunzwe na ruswa mu Rwanda zidahinduka. Uyu muryango ushyira ku isonga urwego rw'abikorera ruri ku kigero c'10%. Polisi y'u Rwanda ishami rishinzwe umutekano wo mu muhanda igwa mu ntege urwego rw'abikorera mu nzego zamunzwe na kabito gukwaha. Transparency International Rwanda ishyira urwego ku kigero c'8%. Izindi nzego zivugwa mu ruswa ku kigero cyo hejuru hari ikigo cy'igihugu gishinzwe gukwirakwiza ingufu n'amashanyarazi REG, ikigo gishinzwe isuku n'isukura wasaki, inzego z'ibanze ndetse n'urwego rw'ubushinjacyaha. Madamu Marie Immaculée Ingabire ukuriye umuryango Transparency International Rwanda yatubwiye ko Leta yagombye gufata ingamba zikarishye kandi zireba buri rwego. Ariko twebwe nka Transparency International Rwanda chapter tubona ko mu bushake bwa politike Leta igaragaza, kuko mwabibonye no mu bushakashatsi abantu bose bemera ko Leta ifite ubushake bwa politike n'ingamba, bikwiye kuva mu bakozi ba Leta gusa bikajya no mu bikorera, kuko icyo tureba n'umuryango nyarwanda muri rusange. Leta rero ntabwo ikwiye kureba abakozi bayo gusa, n'abatari abakozi bayo ikwiye kubareba nk'umunyarwanda wese.
mu baturage bakaba 2500 bakoreweho ubushakashatsi bugaragaza uko ruswa ihagaze mu Rwanda mu mwaka wa 2022 baherereye mu ntara zose z'u Rwanda n'umujyi wa Kigali mu turere 11. Umuryango Transparency International Rwanda ukavuga ko mu myaka ishize bagenda bagaragaza ko ruswa ihari mu Rwanda biyongera kuko bavuye kuri 12 bagera kuri 22%. Imibare yo mu cyegeranyo cy'uyu muryango igaragaza ko mu 2020 hatanzwe ruswa ingana na miliyoni 19 z'amafaranga, mu mwaka ukurikira hatangwa miliyoni 14, mu gihe muri uyu mwaka hatanzwe miliyoni 38 z'amafaranga ya ruswa. Kuri Madame Ingabire akagumana icyizere ko ibintu bishobora kuzahinduka biba byiza. Oya jewe ndizera ko bigomba gucika, ni nayo mpamvu tuba dushyize ubushakashatsi nka buriya hanze kugira ngo uwumva ko bimureba amere nk'uwikubisa agashyi nawe bimutera ubwoba, yumve ko hari gututumba ikintu kitari cyiza afata ingamba. Leta y'u Rwanda nayo ntihakana ko hari inzego zamunzwe na ruswa, bamwe bita inyoroshyo abandi bakayihindurira amazina bayita imikoranire myiza. Kuri Madamu Madeleine Nirere ukuriye urwego rw'umuvunyi mu Rwanda akavuga ko ari ngombwa gukaza ingamba zo kurwanya ruswa. Navuga rero ko ubushakashatsi bari nko kwireba uyu munsi ko duhagaze bijyanye n'ingamba zashyizweho. Ubushakashatsi bwiza cyane kuko kurwanya ruswa n'urugendo si ikintu kirangira umunsi umwe. Baba ngo barinzi bajya inama n'inyoni z'igihindi n'abaryi baruswa n'ikimwe, ariko ntabwo bigomba guca intege. Ahubwo uyu munsi kuba dushobora kwikorera isesengura tukavuga ngo duhagaze gutya, yenda hari ahantu ni ukuvuga ngo niba tusanga ahantu byiyongereye kuvuga ngo hari ahantu hari icyuho byanze bikunze. Ariko nanone icyo navuga aha ngaha ni uko kuba hari ibigaragara ko hari imibare yazamutse hamwe na hamwe naba atari ibintu byacitse oya, ahubwo ni icyerekana ko ingamba zirahari tugomba kureba muri zishyirwa mu bikorwa. Mu baturage Transparency International Rwanda yakoreyeho ubushakashatsi bavuga ko batswe ruswa kugira ngo babone serivisi, abagera kuri 47% ntibinjiza amafaranga 35,000 ku kwezi, kandi uwatanze make ntari munsi ya 90. Ikavuga ko isanga ingufu za leta zo kurwanya ruswa zitiyongera ku muvuduko wo hejuru. Ivuga ko abacuruzi bagera kuri 38% bemeje ko bakora babanje gutanga ruswa. Mu nzego zishimirwa ko zabashije kurwanya ruswa harimo urwego rw'uburezi ndetse n'urwego rw'ubucamanza, nubwo igaragaza ko abacamanza batabura gutoberwa n'abashinjacyaha. Transparency International Rwanda ikavuga ko abagera kuri 97% bagaragaza ko uwatswe ruswa gatsimbarara bitamubuza kubona serivisi. Intumbero y'ubutegetsi bw'u Rwanda ni ukuzagera mu 2024 ruri ku kigero cya 96% mu guhangana na ruswa. Kugeza ubu Rwanda rufata umwanya wa 49 ku isi n'amanota 53% mu guhangana na ruswa, rukaza ku mwanya wa 5 ku mugabane wa Afurika, mu gihe ruri ku isonga mu karere k'ibiyaga bigari mu guhangana na bitugukwaha. Igikomeza kugaragara nk'imbogamizi ni ugutanga amakuru kuri ruswa, kuko bamwe babanga ingaruka byabagiraho nyuma yo kugaragaza abamunzwe na kabitugukwaha, nk'uko umuryango Transparency International Rwanda bisobanura. Bagira ubusa ijwi ry'Amerika i Kigali. Eric bagira ubusa urakoze kuri iyi nkuru. Abarundi ba mu nkambi z'impunzi za Nduta na Nyarugusu muri Tanzania basanga leta y'u Burundi ikwiye gukemura ibibazo byatumye bahunga mbere yo kubahamagarira gutahuka. Ni inkuru ya mugenzi wacu James Jovin, umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika muri Tanzania. Ivyo babivuze nyuma y'urugendo rw'abantu 10 bahoze ari impunzi mu bihugu bitandukanye basuye inkambi za Nduta na Nyarugusu mu cyumweru gishize. Leta y'u Burundi yarungitse izo ntumwa guhamagarira impunzi z'abarundi zahungiye mu gihugu cya Tanzania gutaha mu gihugu cyabibarutse. Bimwe mu byo basaba leta y'u Burundi nyuma yaho ibahamagarira gutaha no gukemura ikibazo cy'umutekano wa buri muntu. Ivya politike ari bimwe mu bibazo binini byatumye bahunga: amatati y'amatongo, injyane z'imiryango, ubwicanyi buvana no kwihora abagirizwa mabi bakoze mu kahise, no gukuraho imbonerakure zagirizwa guhohotera abanyagihugu. Zimwe mu mpunzi z'abarundi zahungiye mu nkambi ya Nyarugusu zivuga ko bamwe mu bahunguka ku bushake bamana intekera ku mutwe kubera guhunguka bagasanga icyo bahunze kitarakemuka. Bavuga ko hari abamaze guhunga inshuro zigera 3. Abantu bariko baratubwira ngo duhunguke
nibaza ko bobanza bagatunganya ivy'igihugu bakaraba ikintu catumye abantu bahunga n'igiki kugira tugikure mu nzira hanyuma abantu batahuke. Nibaze nibashobora gutunganya igihugu kikubakwa neza, umutekano kabaho atangorane, atawanja wangura, watavuga ngo ejo ngo yirukanwe ko, watavuga ngo ejo ngo baramutwaye baramuzimanganije, nta bantu bazoza kusubira kuvuga ngo nimuze muhunguke, ahubwo twebwe nyine tuzokwihungura kuzoba twabaze kubona amahoro. Mu guhunga twarihunganye kubera twamaze kubona ko atamutekano hari, nibatubwiye ngo nimuhunge, twabonye ivyo bariko barakora ko atari vyiza, turiruka turahunga kubera atamutekano hari. Mugabo nibakora ivyiza naho tuzizana kujya twijanye. Icambere nk'intwaro y'u Burundi yokora yo kwiyegereza umuntu ahungutse hanyuma ikamufata nk'umuvukanye nazambonera kuri zimujyagagure, tukasaba ko imbonera kuri zitosubira kuba mu gihugu, hanyuma ibiciro bikamanuka nka obeyere bijya bya sante by'amatongo byose bigahera mu Burundi, nta mahoro yocimbatara mu Burundi. Guhunga duhunguka twararushe baduhenda mundi hari amahoro, nta mahoro ariho, ho habeye intambara si vuba ka umuntu nakiri intambara. No kuvuga amahoro rero umutekano uri ku muntu uri ku bantu bose. Leta y'igihugu ca Tanzania ifatanije na leta y'u Burundi bakeneye kubona ko impunzi zose zotaha mu gihugu cabo mu gihe bitwaza ko umutekano wagarutse mu gihugu cy'u Burundi nyuma y'amatora yabaye mu mwaka w'2020. Naho biruko impunzi ku bwazo bisanga hakwiye gukorwa amatohoza ku muntu umwe nyuma yaho mu guhunguka atabahitanye ubundi, kandi buri umwe afise ikibazo cyatumye ahunga kandi gitandukanye n'ubundi. Rero kubw'ivyo ico twosaba leta y'u Burundi, leta ya Tanzania hamwe na UN nuko muri uko guhungura impunzi ivyo bokora byose bikora bisunze ayo mategeko mpuzamakungu, hanyuma kumbure uvyifuje bakamworohereza akoroherezwa cyane kugira ngo atahe, ariko urya nawe abona yuko umutekano we utaraboneka utaragaruka bakamureka nkuko ayo mategeko mpuzamakungu abivuga, hanyuma gushika wenyene igihe wenyene azobona yuko umutekano wiwe ukwiye akabona gutaha. Ko buriya nta muntu yo kwifuza kwama mu buhungiro, nimba tubona yuko hataragera ko dutaha ni kubera tubone ko umutekano wacu utaragaruka utaraboneka. Mu cyumweru gishize leta y'igihugu cy'u Burundi yarungitse mu gihe abantu 10 bahoze ari impunzi mu bihugu bitandukanye guhimiriza impunzi zahungiye mu gihugu cya Tanzania zitahe kubaka igihugu cy'amavuko. Kuva umugambi wo gutahukana abavyishakiye utanguye mu mwaka w'2017 haramaze gutaha impunzi zirenga 180 mu bitigi bitangwa na SES. Ikibazo nuko hari abahunguka bakongera guhunga bivanye n'ibibazo bahura navyo. Kubw'iyo mpamvu basaba ko leta ya Tanzania n'u Burundi bakurikiza amategeko agenga impunzi iminsi yose mu gutahukana impunzi. Kuva mu nkambi ya Nyarugusu iri mu gihugu cya Tanzania, James Jovini kubw'ijwi rya Amerika. arakoze mugenzi wacu James Jovine kuri iyo nkuru nashoje ibiganiro byacu, ariko tubanze tubasubiremo muri make amakuru twabagejejeho mbere yuko dutandukana. Mu Budage polisi yataye muri yombi abantu 25 ivuga ko bari mu mugambi wo guhirika ubutegetsi bakoresheje intwaro. Muri Sudani y'Epfo ishyaka SPLM riri ku butegetsi ryahisemo Perezida Salva Kiir kugira ngo azarihagararire mu matora y'umukuru w'igihugu ateganijwe mu 2024. Polisi muri Nigeria irimo guhiga umuntu witwaje imbunda wishe abapolisi 4 n'abaturage 2. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo umutwe wa M23 uravuga ko witeguye kuva aho wafashe muri aya mezi abiri ashize no gusubira mu birindiro byawo bya mbere. Kuri uyu wa gatatu urwego rwasigariyeho kurangiza imanza zasizwe n'inkiko mpuzamahanga rwasubukuye urubanza rwa Kabuga Feliciane Irahe mu Buholandi. Umuryango mpuzamahanga urwanya ruswa n'akarengane Transparency International Rwanda urakebura leta y'u Rwanda kugira ngo ifate ingamba zikarishye mu nzego zose ku kibazo cya ruswa. Abantu b'abarundi baba mu nkambi z'impunzi Sanduta na Nyarugusu ni mu gihugu cya Tanzania basanga ko leta y'u Burundi ikwiye gukemura ibibazo byatumye bahunga mbere yo kubahamagarira gutahuka. Amakuru rero y'ijwi ry'Amerika na makuru mushobora gukurikira ku rubuga rwacu rwa internet kuri wa3.radio.com. Mu Burundi tubibutsa ko mudukurikira ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22.
mu Rwanda ho mudusanga kuri FM 104.3. aha rero niho dusoreje ibiganiro byacu twari twabateguriye kuri iyi saha. inshuti mwese mwakomeje kudutega amatwi, tunabararikira n'ibindi biganiro cyane cyane ibyo uko mugoroba. nkaba mbashimira rero mwese kuba mwaduteze amatwi, bararikira no gukurikira ikiganiro muri Isanga ejo mu gitondo nk'uko mugenzi wacu yababwiye muri make ibyo azabagezaho n'abatumirwa be. ijwi ry'Amerika rero ibi biganiro byari bihagarariwe na Frederic Nkundikije, ku buhanga bw'ibyuma hari Cornelius yarafatanije na Desarenge Mekonen, naho kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. tubasezeye mwese tubifuriza amahoro n'amahirwe muri byose aho muherereye hose.